je numva umengo nta mpamvu nimwe yo gukundana n'umuhungu kandi baraze bakandondera karabagasura kacinira ni keza bakagushuhira mugabo numva umengo abahungu wapi kandi nta nivyo niyumva no muri adolescence yiwanje naririnda ikintu citwa umuhungu ufise imyaka 24 abo bubatse usanga bavutse mu myaka 70 80 na 60 ningahe bariko barakurikira mwe bw'abantu rimwe na rimwe nta masoni bagira cyangwa ugasanga haraba mu kwinyegeza umuntu yagize professionnel mu kazi yari umugabo twakundana aba type bari seriye mwogira kuri etats bimwe byansi none ngira kamporeshe ngahanye inoti ewana byose kaguma utagasubeze ata stress atangorane nimwe urabibona kuja gukundana na sugar daddy hari bikomere bitera cyane nk'ivyahe niyo umuronde ugasanga ntakwitavye ko ari kumwe n'umugore wiwe ugasanga wari umukene kandi ntashobora kubikora ari kumwe n'umugore wiwe urumva rero nawe wari umukeneye cyane bibaza ko ari impamvu zahe usanga aba papa batingo bakaza kurikira mwe bw'abantu. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa Kugira handi ndabo ko ari juste gelekeje vumore ça que black machine black bien le camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze gukomera bano bimana turi mu kibanza ciza yibayita Mirador Hotel. Yes. Mirador Hotel impande ya ambassade des États-Unis ukeneye ahantu bafise piscine keza ahantu bafise service zinyaruka amachambre n'ibindi nahanyene kwa kundi handi nabazaniye umu influenceuse n'umu tiktokeuse n'umu igeme n'umu journaliste n'umu invite kwa kundi handi ndakubwira ko byamaze gukomera rero mutubere uno munsi bamwita Ginela ariko ndabasabeti mu making sure ko mwamaze kugira subscribe akingira nyiriko wafyonze comment zanyu yabiziduke buranzidutera intege ziraduha iyindi point idasanzwe ndakubwira yuko ndi kumwe na mademoiselle Rouge Bordeaux vraiment bite Ginela ça va Karaza va très bien Karaza karagenda kariruka karicara donc meze neza mu mpande zose ku mpande zose hasi no hejuru meze neza bakumenya bambara impuzu mega n'iz'abahungu ariko no mutwaduhinduriye no musi rero uri special kubera ko nanje nabaye special wow kubera ko abantu ntibari bamenye nambara hotaro gwara masaka me gutya ibintu bitamenyerewe nambara n'amakanzu gutya Jesus Christ oh hallelujah so much no mpamvu numva meze neza akote gutya agosha ego vraiment Gina oui unapendeza sana goro kivimuhira niba ngaye bakubwiye kuberewe bon kubera ko navuye muhira naje n'imodoka n'abantu twahuye ego kiretse umukozi wawe umukozi ntashobora kuba ukangwa bimbwire aratinya ntaramvugisha honyene ibaze oya arindira itegeko arindira itegeko ndamubwiye mugabo nyene ntavyambwiye kweli donc nasohotse direct ngenda mu modoka nzano ngaho Gina oui kwataze Ginela ninde Ginela iteriteka rishireko ego numwigeme uyu nyene muri ko murabona uyu umwigeme ari cool so much cyane gose mu manwego banyose Ginela numwigeme w'umurundi kazi 100% umurundi kazi 100% w'umunyengozi va mu ntara ya Ngozi ako siyo navukiye bya ndabavye ariyo baba gaye nkuwe bagwajije ngo mvaye uvuga jewe mva mu Burundi okay ego turavyumva ko uva mu en fait jiyo bambajije ngo uvahe je mvuga ndi umunyengozi bo rero n'umuje ndi umunyengozi mugabo ndi umwigeme wo murundi kazi a 100% umwigeme gitahuye ako sino kwibagira kugashirako gitahuye ego je 24 ans ako kantu barakunze kukavuga ngo twe twaritahuye cyo kwitahura bisigura en fait kwitahura ni hahandi ubuzi icuri nico ushaka mu buzima bwawe waritahuye ntupfa kugendana n'uwari we wese ntupfa kwicarana n'uwari we wese ntupfa kunwa n'inzoga iyo ari yo yose ntupfa kwambara uko ushatse wowe uba wari uriyizi uburi ukomeze
voilà waritahuye nyene uriyizi wow voilà jewe naritahuye kuva ku mushatsi nuvuga ko niba nashize kwitentire hariho abantu bitabagwa neza mugabo je nitahuye mbona yuko ataco bintwaye nkabikora so mfise imyaka 24 ndakora nkora ubuzi butandukanye ndi mu TikTok yose nkuko wabivuze benshi bahora bambaza mbega TikTok irahemba rero ndabaha amakuru jewe TikTok irampemba c'est compte zibiri imwe ntiri monetize irindi iri monetize irampemba bashobora bakunda kumaze how bigenda gute so niko kazi nkora sima niko ndasama na kazi nkora kandi ndaronka ama pub abantu namamariza ibintu by'iwabo ibintu biri amavuta ama hoteli amandirimbo ama challenge ibintu bw'ivyo nyene niko kazi nkora ndakora ku donc du journaliste nagiye kwitwa umu influenceuse ubiciye aho nyene kuko abantu benshi bankurikiye kuri platform yiwanje bon nivyo mba mu Burundi mba mu Kigobe simba muhira biwanje ndiko ndi présente yambwiye general ninde imbere ko tugera ku bindi biba bigenda gutumwa na myaka 24 avuye muhira aje kwipangira biragoye kandi sinavuye ku myaka 24 navuye ku myaka 22 urumva mugana bavuga ati je ko biri kose numva shaka kurondera ubuzima nakuze numva nshaka kurondera ibintu by'iwaje ntoguma neza amaso ku bintu by'abavyeyi rero ndabibasaba sinavuye banyirukanye oya nabibasaba bavuga ati naronsa akazi ndashoboye kwibesha ndashobora kurihinda ndashobora kugira rero ndashobora kugenda abavyeyi barambwira kazu utazoja kutumara amanzi sivyo utazoza kuza kutubwira ngo urumva ngo ubuzima buranse ngo urumva ngo ibi tigenda ndagenda wow no kumangene kumenya Gina Genera ubuto bwawe bwari bumeze bite ubuto bwanje bwari bugoye cyane nakuriye mikambi y'igisoda narezwe n'umusirikare kwajara umusoda nakuriye muri scam mbona indege zica hejuru gutya hari muri 2004 muri 2004 rero muri 2003 twiruka gutya mbona papa wanje bamurasa tugenda mu bitaro tumugwaza igihe kinini donc ubuzima bw'igisoda bakubwiye ubuzima bw'igisoda nibwo nakuriyemo donc kwako narezwe n'umuvyeyi papa wanje ari umusirikare umwanje nyene akora kandi kazi urumva donc batahaba umwanya munini turabana baregwa n'umukozi cane urabibona voilà ego ndakura ndiga tuva hariya muri scam niyo navukiye je kumusaga dumunyamusaga and I'm proud dumunyamusaga no kuri identité wanje hanze ko musaga mugabo nyene ukuntu bakunda kuvuga abanyamusaga nabi sifise amakaraktere nkayo kumusaga nk'abanyamusaga bavuga gute iyo uvuze ngo umukobwa w'umunyamusaga abantu bumva ibindi ntubizi bumva ibiki ariko nyene je sifise amakaraktere yabo gusa nyene ndiwe dumunyamusaga hama ndakura ndiga amashuri ndi umwana ndegwa gisirikare banyambika nk'abahungu urayibona nyine ta bintu vy'ama copinage cyo gukurana n'abahungu navyo bintu navyo nigeze njamo mu muto bwanje byo gukundana navyo nigeze njamo umwana jamais nanje umuhungu wa mbere twatanguye gukunda afite 18 ans umbashi imyaka 6 ukundanye cyari ibintu bikomeye cyane muri iyo myaka 6 umengo maze gukundana n'abantu turago Gina tugira gaho nyene uratubwiye ko papa wawe yama mu kazi mama wawe nawe nyine umva kenshi mwa muri kumwe n'umukozi biroroshe gukura ahantu utaronka uko wari wifuza umwanya abavyeyi warubashakiye bon biragoye cyane mugabo urabimenya urabibona kuko umuvyeyi atashe ku mugoroba yego arigiye ataharushe canke urabibona akabitaho samedi atakoze kabatembereza akagira iki mugabo urumva bwa buzima nyene bw'igisirikare nyene ntabireze byo ndigo abana baba boss uye usanga yakuriye hageze muri weekend ashobora mujana muri piscine bajamura kuri plage kumutembereza umwana bakamujana kuba balansare gutya yakaryohe yareke ibyo je ntabwo nigeze muri nawe nakwiye ubuzima bw'igisoda kandi narabimenyereye mbona umengo biraryoshe biratesa umwana yugaranywe sana ku buryo mbujije na gatoya umuvyeyi yashika bazi general ihe
abantu bandondeza gisirikare entre rero nkura ndumwana negereye Imana cyane kubera ko abavyeyi banje barasenga cyane mu bakatolika rero nkura ndumwana nkurira muri korale nkura ndumutambira Imana ndumukorezi mu mihari ndumufokorari Jesus Christ voilà ariko ni vya bindi nyene abavyeyi niyo nzira baba bashaka gushira mu mwana wabo ubwo umwana uko agenda arakura gosanga wewe aguma shaka gukura mu bindi ubundi jewe ndafise mu grand frère jewe na grand frère wanje ubundi papa wacu yari yifuze ko tuzoba abasirikare ego nkawe mugabo urumva sivyo twakunze haragera aho hageze ko biyandikisha muri cinjire agasitangwa kutumotiva kugira tugende kwiyandikisha twinjire ngaho akabona yuko abana sivyo barimo kwe no kubuzima bw'ishuri bwari bumeze gute ubuzima bw'ishuri bwari bugoye nize muri internat secondaire nayize muri internat bwari ubuzima bugoye cyane aho wabura minosi ugasaba abandi bana ubakizengurana apana minosi agent de poche ukabura amafaranga yo kugura ivoka abandi bagiye kugivoka urabibona ndibuka nifise groupe y'abakobwa twagendana bitwa twita 7CG Californians Girls twari aba legend bo mwirisi warabaye muri legend aba legend bo mwirisi ko kujya kunumsha kugira ka groupe kiwanyu twari aba legend bo mwirisi twakora ibintu bitandukanye n'ivy'abandi bakobwa bakora rero ugasanga bwari ubuzima bugoye mugabo narabubayemo kandi muri internet vraiment niho naciriye ubwenge niho no bivuga niho naciriye ubwenge niho nabonye ubuzima icarico niho nabonye jewe wanyawe mbega jewe ndinde ushoboye iki ngabo numva ko nari nakuriye hari amuhira banyugarana mvuga ni asho papa yinjiye aha sindeko nasingira iki ngabo maze kuva muhira nkaja muri internet naciye rero menya jewe wanyawe ntangura kuja mu bintu by'ama club yo gutamba amasalsa dance donc ntangura kubona kakanu kari muri jewe bitakonda yuko kava muri jewe ndakerekana kwera ko igitsuri tinyuro c'abavyeyi bavuga ati ashabonyica ntangura rero guhinduka kwa kundi nakurira muri korale ndabivamwo by'abatambira Imana ndabivamwo by'abakorezi ndabivamwo ntangura kubundi mu interne iragenda iranyigisha mpura n'abaligend banyigisha uburije mpura n'abahungu nakubye ko nakuze nakundana n'abahungu mpura n'abahungu batangura kunsha mu bintu by'amaholasi ibintu by'amakubu mu bintu byo gusimba amakrotire gutya ducimba mu byo kunywa inzoga mu bintu byo ku interne ni atari aha abavyeyi mujumbura bavuga bati abavyeyi bavuga twara wacu n'intore guzaje n'ubu bakora ibisanga bakagufata ana muri interne baragufata bakora ibisanga ukazumva umuvyeyi ati ebana duga kacwa gutuma umuvyeyi agashazi yako jineri mwana nireze ibyo yarabikoze donc interne yarampinduye umwanya umwe novuga ko yangize mubi uwundi mwanya yangize uwa jewe wanyawo niyo natangiye kwitahura condico nivyo nshoboye hama ndaja mu nzira yavyo rero turi gaho nyene hari abapeti bavuye ibujumbura muri internet kubera babona yuko kenshi bavuga bati birakeneye ko tujya muri internet kubera dukeneye liberté ariko hari n'abandi bavyeyi bavuga bati internet za kera zarareze abana zaratureze turabo turi mbega wowe waruhagaze kurondera liberté cyangwa waruhagaze ko bavyeyi jewe nari nshaka kurondera liberté kweri kurumva nari nakuzwe nugaranyo cyane bancunga sana gusanga kwa kunina nari nifise akantu mukomeje ko gukunda gutamba kuririmba gusohoka kugira iki urumva mugabo kwa nakuze ubwo buzima ntaburimo numva umengo je shaka liberté renze ndavyikorera ama minosi nairi inshuro nyinshi sana bakama minosi ngasha tukagenda mu mapari tugacimba tukagenda mu mapari tukagira iki jere nkumva umengo ni jewe wanyawe navuye muri kwa ufite je nagiye kubera liberté kweri wow birabandanyije liberté aho uri kuriga imuhira bazi ko ibintu byose bitunganye mu mutima wowe yumva gute uravye ivyo uri kurakora n'ivyo abavyeyi bagutuma jewe nariga kandi sinigeze ndubura ngo nuko ivyo nabikora oya nariga naronka amanota meza na l'avance sivyo sauf umwaka wa nyuma ibaze gutemuka yo star tuzigaruka ko hanyuma umwaka wa nyuma vyanse gute umwaka wa nyuma niho natemutse kweri
iyo story irababaje gose. So byagenze gute? Kubera bya bindi nyene nashatse gukoresha iyo liberté ndonse abana benshi birabashikira avuga ati sha ubu amezi 3 ndi ngaha reka ngerageze guprofiter liberté kuko ndazinagenda muhira abana nzoba nugaye sinzosohoka kubera rero ubu uri muri interna urayibona ugasanga ushaka guprofiter iyo liberté ugasanga uri kurakora n'ibitabiriye n'ibitari vyiza sivyo kurakora amakosa washatse guprofiter iyo liberté nyene jewe rero naragenda bikora gushika naho ngenda nkaguma nshima ari amanota mu ndero baguma bakura natemwa n'indero kubera iki gucima muri studio gukora imiziki muri studio gukora imiziki mura n'umunkadrere hariya hanze nkaca nsanga hariya yankuye amanota indere iranema umwaka wa nyuma ndarata exeta kubera ico kintu carambabaje ndubona nivyo bintu niyumvira nkicuza donc nashatse gukoresha ku karyo na ronse ndagakoresha nabi narica birangarukako urumva ivyo bintu byarambabaje cyane rero hama ariko narahejeje ishuri narahejeje mu mwaka narawusubiyemo ndaheza hama ndagaruka mejeje ishuri rero nangura kwinjira muri journalisme ntangura gukoresha TikTok bya bindi nakora hariya mu maboîte mu mapari hehe cyangwa tubure ko ndose telefone kamera neza nguma ntangure postinga kuri TikTok nangura gukora utu video gucyo abantu mbona bakora dukunda aba followers baraza ari benshi barankunda ari benshi gushika nino saha. Wow, birabandanyije urabandanyije ariko tugaruke gato wavuye Bujumbura utaraja muri internet utaraja mu rukundo vyakuvako canke n'abahungu batakurondera? Yo bahungu barandondera cyane mugana avuga ati kwa kujya kuntu bandeze vraiment nakuye kuntu nakuze n'ubuzima nakuriramwo muhira navuga ati no nkano ja gukundana n'umuhungu je ni woca bamvuna bomvuna ukuguru basanze nkundana n'umuhungu donc naririnda ikintu citwa umuhungu kandi nuko kuntu nafise caractère z'abahungu muri jewe numva umengo ndi umuhungu nambara nk'abahungu natambuka nk'abahungu nagendana n'abahungu nibo twaba besto cyane ku ishuri donc urumva je numva umengo nta mpamvu nimwe yo gukundana n'umuhungu kandi baraze bakandondera arabagasura kacinera ni keza bakagushuhira mugabo jewe vraiment ko kuntu bari bandeze numva umenga abahungu wapi kandi nta nivyo niyumva no muri adolescence yiwanje sinigeze ngira ibintu ngo byo gukundana n'abahungu ahubwo nagize adolescence yo mu miziki ebana show up na up mugabo ikintu c'abahungu ndibuka umuhungu wa mbere twakundana nefse 18 anabikubwiye twahuye ndumuhungu nyine kuva hasi gushika hejuru niwe yagiye aranshiramo akantu k'abakobwa bukebuke mani uri umukobwa mwiza kwe gusa gataye keza turambara udukanzu tujipo iki agenda arangira umukobwa gushikano nayo wundi nari umuhungu utebuke kandi nubu hari giyo nambaye zijya style na dread meruka kuzikuramo nafunze dread abantu duhora duhura bakanda bacana uri umukobwa cyangwa uri kuri TikTok commentaire nyinshi ndonka uri umuhungu cyangwa uri umukobwa bivanye n'ukuntu mba nabiyeretse donc nikigeze gahera iyo rero ni ya personnalité yiwanje. Wow, uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane Genera tubananye gatoya uragije ishuri ubuzima bwawe bw'urukundo bwacu bugenda gute nibwo nkeneye kumenya? Bwari ubuzima bukomeye cyane après y'uwo muhungu yanzanyuma ku kantu k'agakobwa buke twarahebanye urabizi bya bintu nyene murahebana tuni mugumana hama dukundana n'uwundi muhungu ari soye nyene mbona ko akuze ndavuga ati uyu no gupresenta abavyeyi urabibona bavuga muhira ko batigeze bambona nkurana n'abahungu ngiriki ndabapresenta uwo muhungu baramumenya banye ndavuga ati twe dufite projet tuzogira mariage tuzobana tuzogira iki hama après abansi babenshi baradupfuhira bafuhiye gute ukuntu twatesa mwatesa gute? Twaratesa nyene yari umuhungu mwiza sana yari umuhungu mwiza cyane wa afro mwiza kandi namva naje nari mwiza so baciye bamuhisha nona baramuroze wallahi baramuroze hama aritaba Imana yagwaye umunsi je nibaza ko bamuhaye isumu kwera yagwaye umunsi umwe turi kumwe umuntu aramaze gupfa muri kumwe umva ingene bimeze umuntu ukunda naho nye pana n'umuntu wa présence famille yawe yose imuzi yapfuye muri kumwe turi kumwe umugwaje cyane yarakomeye
ndamugwaje. Wari wiyumva gute mu mutima? Byari ibintu bikomeye cyane. Niyo experience. En fait jewe sindiko ndiyemera canke mvuge ngo en fait Imana yarabiko sindabura umuntu ari proche cyane. Sinari bwabura umuntu ari proche cyane ku buryo ngo ndazi ububabare bwavyo. Ntarabura uwo tuvukana umukuzine umupapa canke mama ntibiraba urumva kandi Imana ikomeze kubandindira. Ubwo bubabare rero je sinari bwumva. Hacapfa rero umuntu nakunda. Kandi yari yasigaye umwaka umwe dukore mariage. Namaze no kubivuga muri famille ko ari umuntu ufitanye projet. Bica bigenda uko. Wana naciye mpinduka kwe tunangura kubi asha. Muri jendi rero wa vrai. Donc narakomeretse cyane. Narakomeretse cyane ntabyo nayo nitetse. Sinzi ngene bibabaza, sinzi ko bibaho, sinzi ko vyoba, sinzi ko vyoshika. Umuntu nyine akagenda ubone kurabira n'amaso yawe akaguma kubwe ndamera neza don't worry ndamera neza ntugire ikibazo ndakira nagira agaca furi kuramura gutyo fyaragiye uragiye N'uyo ndavyibutse en fait muhira nta muntu numwe yamenye ingene ivyo bintu navyitwayemwo kiretse abagenzi banje bari hafi nibo babona chaque weekend ntagiye muri boîte ndi muhira ndaca numva umutwe ugomba uturike neza gutya kwera ivyumviro vyinshi no kuvyakira ndaca mpamagara abagenzi banje rero bari hafi dusohoke tukanywa inzoga tugatamba tukagira iki nkavyibagira urumva mugabo nyene wa mubabaro bawibitsa ndani urabibona uhageze nyene kushika mu bantu canke wa mwanya ufata wiwa no kukazi barampaye konje uzusubira ku uzuzu ni wumva umeze ko sine gushobora gukora ibiganiro gena kwa kuri TV online sine gushobora gukora ibiganiro mezuko urumva ni experience ya mbere yankomeje umutima ku buryo naho après maze kubura uwo muntu naciye numva ngo kubura umuntu n'ibintu bisanzwe mbonye umugenzi wanje ya postinze umuntu yabuze umuntu nkabira bati no nivyo ntibisanzwe twese twarababuze mwumva umengo ntibisanzwe urumva rero nico kintu ca mbere vraiment byarampinduye niyo histoire cyane d'amour vraiment mvuga ati iyi navyo nzopfa niba kandi n'inyuma yiwe nakundanye n'abandi mugabo abo twagiye turakundana tegetswe kwabwira ivyo bintu kubera numva yuko umengo ategezwa kubimenya kuko ni hanze uzoshika ndamwibutse usanga ndiko ndahayaje isukundi ko kavuga ati nawe mukobwa bayiki sivyo umukobwa bayiki donc wategezwe kumenya yuko mfise ikintu cambabaje anytime ndacibutse nkagira reaction kanaka ni kuryohera donc narize yuko ibintu byose bafise intango n'iherezo kandi ibintu byose uko twe tuba tuvyifuza siko Imana iba yarabiduteguriye ivyo rero bituma niyakira muri buri mu kazi mu buzima busanzwe niyakira gushika nino saha turakundana n'abandi mugabo mbanzi yuko anytime ashobora kugenda donc panavyo ndi ngurakunze 100% ngumva pfira ngo woherera ngo yana ngo upfuye nanze zoca mpfa ngudahari sinobaho inshuro namubwiye ngo udahari sinobaho ubu nawe siniko ndabaho hari uhari urumva donc narize ibintu byinshi cyane muri relation fatiye kuwo muntu kandi Imana imwakire mu bwami bwayo ariko tukiri ngaho nyine uvuze ngo bamuhaye isumu bari muhaye kubera iki ntavyo ndi yamabifu y'abantu kuko yari umuntu mwiza kweri gusa nyene babana bagufuhira jalousie urabibona mu kazi uje kuratera imbere y'ama promotion abagenzi yo babona utera imbere abo musangira donc iyo umuntu bamuhaye isumu ntumenya ngo exactement ngo bamuroze kubera iki gusa urumva ko yamaze kwitaba Imana twamaze kubona ko ari byo kuko kwa muganga niba ashobora kwitora muganga batubwira ngo agwaye ama test kwa muganga mugabo tugeze gushika muhira turavuga ati ko biri kose umuntu tumupimisha tadusanga niki baragerageza kuri muvura umunsi uyu cyayitaba Imana pole sana abari ibintu bikomeye abari ibintu bikomeye cyane mu muryango wiwe mwasubiye kubana gute ko wari muryango wiwe barashatse kunyiyegereza après un télément imaze guhera mugabo
après hariho n'abari hafi yiwe muri famille twagumye dusohokana kugira tugerageze twese kwibagiza ico gikomere twagize mugabo je navuze ati none noguma ni approche cyane kwaba bantu ko biri kose uyu muntu ego ile fa twarakunda mbwa twe bwagere kuri leta kuri umwanya wo kuvuga ati turagize leta civile donc simfakaye forero yuko nguma hamwe niyakire nitahure nzoro nkundi musheri kuri nkundi musheri vyagutwa kintu kingana gute vyaroroshe byari bigoye ko abahungu bose twahura barangirira piti ndababwiye isa baca bumva umengo sindakira baca bumva umengo ndiko ndabaprofita kugira bamfashe gukira ico gikomere wasanga dukundanye umuntu imisi 2 gaca mpeba amezi 3 gaca mpeba cyane nkavuga ati okay ngomba nkundu uyu nawe kazubona nawe si vyarimwo kwera bumva umengo ni piti gushika n'abagenzi banje bambwira mani ntuzosubira kubwira umuhungu numwe yuko ivyo vyakubayeko kawuka azokumva abandi ariho babimubwira ntuzosubira kubivuga ndavuga ati ko biri kose je namukunze ntegeze kumubwira histoire yiwanje voilà byari bigoye cyane mais après narabandanyije tu abandi tugakundana abandi bakabitahura bakakuba hafi bakabona ko nakize ivyo bintu nakivyiyumvira ubu narakize kuba ndiko ndabivuga ubu narakize tugiye navyo bavuga nkuko ngo nonze kuri kamera ndabivuga oya nabibwira umusheri navuga ati turagiye muri relation kandi naho nyene kuko nayo mubwira mfise agahinda n'umubabaro yaca ngirira impuhwe nkarira yaca ngirira impuhwe akavuga ati we nturakira wasanga bati sokundana n'umukobwa gifise igikomere urumva wasanga bariko barampeba mu ubwo buryo canka kamba hafi atankunda ari kugira gusa ico gikomere ndagikire ngankaza kubona mu nyuma ko atankunda gaye hari ibintu tubamwe byo bigenda birakwigana urabibona mugabo nyene ukagenda uriga ubuzima icarico kandi ukagenda uratahura wewe icimana yakuremeye uko ukwiye kuba nukwiye kuba uko abandi bantu babishaka voilà nuko uriko ratubwira munyi murasubiye muri relation rero ayo ma relation yandi mbega hari yakunze yandi hari hayakunze gusa n'ubundi birangira byanze afite kwa kuyo nakunda abantu je nakunda kwa postinga cyane abagenzi banje ukazona ngo muzohebana tu gusa n'ubu twara birahageze nawe bavuga tuzowa postinga 3 tu ni gake ewa nukuvuga ko gushika nino sana twakundana n'umundi wa mukobwa nashobora kumupostinga ko na postinze benshi kandi byarangiye duhebana umva rero cyamba muri bwa buzima bwo kugira secret ibintu bimwe bimwe ibi hazogera kubishira ku mugaragaro byabaye dote invitation yasohotse no muzoswa kubona umushere wanje kweri bavyite guko nyene renga kweri uriko ratubwira ivyo mankene tugaruke gato bega iyo umuntu akomeretse rimwe na rimwe arakomeretsa abandi hari ingeso zindi waba waraciye ujamwo mu buzima zatumye usanga wazitewe n'ivyo bikomeye ego narabiciyemwo ibi nabiriya kugira just ndondere kandi je no mu buzima busanzwe ndo umuntu akunda gukora ibintu byinshi bitandukanye kandi ndanabikomerekeremwo kuko ivyo biyo maze gukomereka mu kintu niho niga mbona icarico ko ninjiye mu bintu nkabona byose namata birera simenya à quel point ivyo bintu byari ivyo buri mengo biguma biryoshe urabibona ibintu nk'ivyo nyene ndaja mu relation n'abatipe biranga uko kuntu baguma baza duhebana jamaho relation n'abagabo bari marié aba divorcé abaki ibintu nk'ivyo nyene mugabo ukaguma uvuga ati no nibi bintu wapi n'ubundi ni wa mugabo murahuye igihe gito umwanya mutoyi bigenza uku n'ubundi ntimuzogira mariage n'ubundi ntibizogera gutya ndabivamwo urabibona je mugabo naba nabonye experience quand même yo gukundana n'umuntu afise uwundi mugore kandi je sinamukunda ngo ni profikana navuga ati ni bya bindi nyene uba wumva amahoro ko je ikintu cambere ngendera ko mu buzima niba hafi y'ibiguha amahoro rero nshitse ahantu nkumva afise amahoro nta stress mfise urabibona ca ndahaguma uratubwiye uko ariko bankene kumenya kuja mu rukundo n'umugabo afise uwundi mugore byaba vyoroshe vyahirirahe bivahe bigahirirahe ni vyoroshe plutôt ni vyoroshe mugabo biba bigoye cyane mugabo narabibayemo abantu ntibanyumve nabi narabibayemo mugabo busivyo ndimo sivyo
juste kugira umenye ubuzima icarico aha mu madomene yose ibi mbega birabaho hari abagabo bacima abagore babo ko je sije nagenda kurondera abagabo babandi wazubona bashango nakunze video ya kuri TikTok kandi bose bamforonga kuri TikTok bose bambona kuri TikTok pardon guru bango nabonye ku video kawe ngo kuri TikTok ngo ndasaba nimero yawe ngo ndagira iki ngo musize ngo twobana ngo twogira iki ubwa mbere ukibazana ibintu bisanzwe ko no mu bintu nkora mu bintu nkora ndahura n'abantu bari mahuye tugakorana business akama kazi nkamukorera kameba nkamukorera bigahera urumva nkavuga ati kumbure nta wamenya uyu wunye ashobora kumidiri ejo akamidira kama kazi nkakora tubonane ariko kabona siyo intention afise kabona sivyo bimuzanye nawe ugacuharura ukaraba none hariya babatipe vyase abatipe bari seriye mwogira kuri etazi bimwo vyase none ngira kamporeshe nganye gacuporeshe inoti ewana byose kaguma utagasubeze ata stress atangorane nimwe urabibona kubera iki donc ni bya bintu ukora ko wagize blessure kanaka mugabo ivyo onye byari ibintu naciyemo kugira binyigisha mega birabaho abagabo baciye abagore babo kandi benshi baza bakubwira Jeff sibazo mu rugo benshi baza bakubwira jewe ndi divorce hariho n'uwo twakondanye umwaka urenze ahubwo mbwira ko ari mu divorce ndambwira ati divorce mugabo baragira hari impapuro barasiye nyereka izo mpapuro nzozikwereka ushaka naho duhebana dupfuye dupfuye mbwira ati wowe mbwira ngo uri mu divorce nyereka aho vyanditse mu rupapuro nyereka iyo extrait binyereke mugabo nyene arabibona ati okay fine rero bye urumva ni ibintu bikomeye kandi abakobwa benshi barabicamo ngaye Bujumbura turabizi uba muri commentaire ukazona umugore araje niba umugore afise ubwoba ko umugabo we wamuca inyuma aca yumva umukobwa ariko arakora ikiganiro mbega umugabo nashobora kuguca inyuma ku wundi mugore nyene yubatse kweko yumva ko abagabo baca inyuma abagore babo baja ku bakobwa ni baja ku bakobwa le fait ko ubivuga ni kugira nabo bafashe ego narabiciyemo mu byumve harabiciyemo mugabo ubu sivyo ndi kandi narabimenye ko bihaje kandi narabonye impamvu naramenye impamvu zituma babaca inyuma bibaza ko ari impamvu zahe usanga aba papa batingo bakaza kurikira mwe bw'abana ico nasanze hari ivyo bavuga ngo ni ingeso sivyo hari abantu ari yo ngeso yiwabo hariho rero n'abandi atari ingeso ahubwo abashaka kwegera hari amahoro bavuga ko abagabo bakunda ahantu hatuje hari amahoro sivyo hari urukundo hari umunezero ibintu bya stress ibintu naka yakwandikiye ibi byo kwinjira muri telefone yiwe umuhakinga uraba ama message avugana n'abakolege niki ivyo byonyene birashobora gutuma yumva yona guca inyuma ko arabona n'undi nta confiance mufitiye urumva rero hari igihe umuntu nawe utobumwizeye basi ntumwereke ko utamwizeye kuko ni wanyereka ko utanyizeye jewe uzoba uri kuratuma nkora ivyo bintu nyene ariko ni wanyereka ko unyizeye nzovuga ati urya muntu aranyizeye kandi arabinyereka nanje sinokora ikosa ubwo bumaze kunyereka yuko ubwo umuncunga na ka message gakorotse muri telefone abantu bawumva umengo twosangira telefone hariho n'umugabo ni atari ni iswari ziba ari iswari zikomeye cyane biba ari ibintu bigoye mugabo ukabona yuko umugabo vraiment atari ingeso yiwe arinze acinye mu mugore mu rugo rwiwe ntaba afise amahoro ntaba afise amahoro bankene kumenya wowe ufise imyaka 24 abo bubatse usanga bavutse mu myaka 70 80 na 60 ningahe bariko barakurikira mwe bw'abantu rimwe na rimwe nta masoni bagira cyangwa ugasanga harabamo kwinyegeza birabamwe kuko ntimushobora gukundana muja muri public muja ahantu hinyegeje kandi ahantu hinyegeje si mu cumba pardon mumbabarire ahantu hinyegeje si mu cumba urashobora gusohokera ahantu hataba hari abantu benshi sivyo mukayaga mukaganira mugasangira hariho n'abantu bazi yuko relation y'abashuga daddy n'abakobwa bakiri bato ngo ari ukuryamana gusa oya tukuryamana gusa je narabivuze hari ikiganiro nakoze ndavuga ati umuntu yangize professionnel mu kazi yari umugabo twakundana yaranyeretse ingene bakora akazi
ewana arangira professionnel neza aranyigisha ingene bakora ibi nabiri iki kintu gishaka kora uko camwinzira kora uko urumva ko umuntu yamari ikintu gikomeye cyane gusumba kuma mahera yari umushugadari nawe nyene yego yari amari ikintu gikomeye gusumba kuma mahera urumva gushika nino saha hari ibintu nkora avuga ati uriya niwe yabimpanuye ati kora uko bigenze uko camwinzira niba ushaka sponsor bigenze uko akama n'amakonnection kubera ko bo usanga bafise amakonnection y'abantu benshi kama n'amakonnection avuga ati kandi niyampa amahera yombwira inzira ndabikora rero abari abantu bumva yuko amahorasi y'abashugadazi n'abakobwa ari kuryamana gusa donadon oya ariko mangene kumenya tukiri ngaho nyene uri kura dusigurira ingene ibintu bimeze ako umuntu acagaruka gato yakavuga ati mbega kuri twebwe tuba tukiri bato ntibishika mwebwe abakobwa muravye gukunda n'umuntu angana na papa wawe cyangwa musumba gasanga uri kuratinya ati ndacumuye uko biri kose tumaze kugera mu rukundo ntibiraba imyaka dora tubona ama mariage y'abasore bagize mariage ta civile bagatumire imiryango babanyi n'abagenzi mariage bibibi n'umumama amuruta nk'imyaka 30 nta mafoto twabonye asirikira nga ku mariage soso sivyo nukuvuga ko hajemwe urukundo ntihajamwe imyaka urukundo si physique urukundo si ubwiza urukundo si amataye urukundo si ingene jewe mvuga urukundo si vibe yiwaje urukundo si imyaka ntaho biba bihuriye n'imyaka wamuhuje sivyo naba gusuma imyaka amajana 2 sivyo mugabo muhuje ukabona nta kibazo na kimwe urukundo nimukundane bikunze ko mubana ni mubane bwo nk'umuntu abari mari ni biba bikunda ko mubana ni wabona rero iyo relation kunaniye yivemwo kuja gukundana na sugar daddy hari bikomere bitera cyane nk'ivyahe niyo umuronde ugasanga nta kwitavye ko ari kumwe n'umugore wiwe ugasanga wari umukene kandi ntashobora kubikora ari kumwe n'umugore wiwe urumva rero nayo wari umukeneye cyane urumva uca usanga bo birakubabaza bwanye n'uriyakira ukavuga ati rese ndabitswe ari mariye ndabizi kandi ikindi naco ntanabiguhisha arabikubwira rimwe na rimwe birashobora gushika umuntu akora sugar daddy akicira mu kibanza c'umukenyezi basanzwe bubakanye n'uwo muntu mbega niba vyarashitse ukishira mu kibanza c'umukenyezi wibonamwe iki wiyumvira iki d'abord ufise ivyumviro vyinshi ntubutekanye muri wewe kuko ntubona iyo relation nyizoherera sivyo ari abagwiza atunga tuzi ngaha mu Burundi bakomeye wumva ngo irya nzu yayubakiye umukobwa bagendana muhabara sivyo ukawoba ati irya modoka agenderamo burya butunzi bwose irya company irya business donc burya yabihawe no muhabara wiwe sivyo ukuvuga ko birahari kandi n'umugore abari mu rugo ababizi yuko umugabo wiwe afise uwundi muntu kuko iyo umugabo amaze guhinduka cyangwa amaze kugira uwundi muntu hanze wowe n'umugore uciye ubwenge utera ubibona gute urabaza abagore nani batubwiye muri commentaire umugabo amaze kugira uwundi mugore kandi kindi naco si ngombwa b'umukobwa abasha ashobora kuba n'umugore mungana sivyo si ngombwa umuhabara bakira agakobwa kakiri gato yawe umugabo yari amaze kugira uwundi mugore hanze wowe uri umugore uciye ubwenge nawe yobikunyegeza gute bavuga yuko abagabo bibikunda kwica kintu bakinyegeza mugabo umugore ashobora kuguca inyuma n'imyaka 3 ibi ntupfu bimenye uri umugabo ntupfu bimenye mugabo nyene uri umugore wabibonye so rero biba ari ibintu bigoye cyane kandi urumva wowe urashiramwo ubwenge bwatse n'ibizoherera niyo handi ufata decision ndabivuyemo rero kweli iki naho mbona bizoherera ego irevre aragufasha ibinabiriya nabiriya kuko wewe mu myaka bafise aba yarakoze aba yararonde aba yarashize kuri ibinabiri ego irevre ivyo arabigufasha mugabo ntushobora kubigumamo abakobwa bahevye ubuzima bwabo babuhebera abashuga dadi kwera yamwubakiye etage ngaha mu kigo amugurira imodoka amugururiza shop kanaka avuga ati ibi ni sawa rero ubwo kameme ivyo haragiye ukavuga ati jewe nkeneye rero umuhungu tungana tugire mariage bibi hujya mugabo nayo ivyo byose zobigwa nazo za nimuzo kugira etat civil nimuzo kugira mariage baravuga rero ko mariage ari iteka
ku mukobwa no kuki rero iyo uharura avuga ati ko biri kose ibi rero jewe ndakuyemo akarenge bisigura ko igihe cyose wakundanye na sugar daddy atamahoro ugize uronka amahoro urayaronka mugabo wiyumvira kazoza ego biriko biza kwindi poem idasanzwe Jinela ariko mba nkeneye kumenya hari abakobwa benshi bavuga ati noronka urushuga daddy ubuzima bwawe buhindutse kuri ibi bintu nivyo amahera araboneka ariko birashobora gutuma umuntu bimuhindurira ubuzima naho ari ingeso mbi ego biravana n'uwo waronse biravana n'uwo mushuga daddy wari ko abo bashuga daddy batanga amahera bose kandi ntibafise uburyo bungana kandi nibatanga amahera angana ariko aravuga ati bijya bintu biri mwinyatsi birimo inyatsi gute umuntu araguha amahera ukawusanga yahere mu madepense gusa bivana nawe yaguha rero yagukubita miliyoni 10 uri umukobwa uzi ubwenge wacu ugenda muri arene ugakurura b'abakobwa bose mugendana mukaja kunywa amashampanye n'ibiki mukaryoherwa ashahera mugabo ushobora kuvuga ati ndonse jewe amahera fadika fresh cyangwa my own business harabagabo bamwe baja mu izo ngeso bivanye nuko baba bakeneye kwabura utwana duto duto babutwara imigisha ego mbega ivyo mwe muhamubiza ego ivyo birahari ni kubivuga nkuko umenga nivyo ndiko ndakora ubu nyene Gael Bondo ko ndabivuga nk'umuntu yabibayemo nayo ubundi ego ivyo biba bihari mugabo nyene wowe uraraba ni relation ko atayizoshika okay ntayizoshika nivyo ntakazozigira none ubu nyene muri présent ndiko ndayunguka mwiki ko biri kose ujya nawe arafise impamvu aje kurondera kandi nawe uri umukobwa urafise impamvu wamwemereye ko mugendana urumva rero byose usanga bigenda gutya ya biba bigoye nta wamenya kandi biba birimwe amashetani kizwa tena kijijwe byarakoreye kubivamo tubwire ego nibo bantu ba mbere vraiment boroshe guheba abanashira abashuga daddy ego gute mu gihe umaze kwitabura kandi atanze arufise mugihe utazi kwihagarara ukena ntiwihangane kiragoye kweba umushuga daddy ko ruvuga ati urya ndisuri ko duhuye simburi mu majana umunani canke umuriyoni agenda nshori no kuvuga ko ni waba uzosonza ntiwihangane uzovuga uti jewe wapi biranse mugabo ni waba uvuga ati jewe ndiyuba ko n'umushuga daddy ntapfa gukuyora kariko kose afa kuyo umukobwa wari we wese araraba umukobwa ninde ameze gute hariyuba havuga gute ciye bugufi goza ngo agendana n'umukobwa wari wose ngo asaragurika ngaha muri ville no araba umukobwa arakuze si hahandi nzokora ibi nibi niba cagenda abwira abavyeyi we canke abwira abagenzi biwe ngo murumva ngo umugabo w'abandi ngo niwe yampaye ibi nibi ugati uyu mukobwa arafise ubwenge abanza kuraba ingene umeze rero iyo uri umukobwa nawe uciye ubwenge kandi atanze arufise canke uzi kwihangana n'ubuzima bwawe baroroshe guhera kuko d'abord amwereka yuko ibintu vyiwe amafaranga yose yoza gukwesha ibintu byose yo gukorera bitaguhabura kwiga ikintu ubwo buzima bwose bubiri wabayemo hari bikomere vyagusigiye mbega kubivura umuntu ariko arabicamwo akeneye ko ivyo bikomere bihera yokora iki d'abord no guhindura abagenzi kuko jewe n'abagenzi twagendana ico gihe bose wasanga bashuka daddy wowe ugacubona nani je rero sinzi ivyo ndimo je ndi muyiki abandi bakobwa barafise abasponsor bita abasponsor barafise abasponsor nawe je ndi mubiki rero ugasanga bigemo kwera abantu mugendana rero n'aba bagenzi mugendana niba warahuye n'ivyo bikomere kuri kote y'abashuga daddy mu ncamake banza urabe icuru umenye n'ico ushaka umenye nawe ushaka kugera canke n'uwo mushuga daddy ico umushaka ko jewe sinzi sivyo hanyuma wowe nyene wicare ufate decision niba ubibandanye niba ubiheba bihebe ama kandi niba ubibandanye basiraba yuko utari kurica ubuzima bwawe ku busa hari ingwara zimwe ziterwa n'abo bantu na ngwara novo ko hanini barikingira nabo ntibaba bashaka gutwara ibigwara binabiriye babishirira abagore babo yego ari umuntu yiyubaha kandi yubaha n'umugore wiwe aravuga ati turikingira voilà nuko warabihevye kandi uracabaho ubwa mbere wabona umenga ubuzima nibwo bubuhaye yego nasha numva umengo buzohagarara mugabo narabahevye hama ndavuga ati ko biri kose ngo manje mu kazi mu vyunguka niba ndondera avuga ati wowe ndazi ko ufise
ibi nabiriya uratunze ndabizi rero mpakazi jewe nkore byari ibyo bintu byawe ndabikwamamariza ndabigire gutya bishikana nawe uronka abakiriya urabibona dukora mwiyo mugabo urumva ko ari umuntu mama mwarigeze kuja muri relation aca avuga ati ivyo nico ukunda sinokwihangana gacuba kasariro kashukorana n'abandi babishaka ugiye kuraba abashuga dadi benshi ntibagomba guhubuza abo bakobwa babarondera oya wibaza ko ari kubera ko atagomba kubahubuza uronka amahera ucumeba erega bavuga ati je izi noti zanje nandi nizo zigufise nizo ziguhabura canke abademu ntibaba bakere kujya ibyagusa ntibasaba ubwo buzi abademu rero babanebwe bataritahura batiyize nibo baguma bidibamiye ati aya mafaranga arankwiye sivyo mugabo uri umukobwa uzi ushaka kugira naho ushaka gushika cyangwa uzi n'ibyo uri kurakora sivyo uravuga uti no ko biri kose jewe mpakazi voilà bigoye cyane biriko biza kwindi poem idasanzwe genera nuko akuze mu Burundi bavuga ati mwana urigumya agaseke bazosanga igafundikiye ari ubu turi mu gihe umukobwa ari vierge atinya no kubivuga imbere y'abantu kazava ngo nimbi wanyu muroga mbega kubona rimwe na rimwe dusiga dufise abakobwa bamwe batari vierge sivyo bituma abantu babana basigaye bubahuka bakemera ivyiyumviro vyabo bashuga dati kubwaho vyitahura gute d'abord nta mushuga dati ashobora kugendana n'umwana je nari nabivuze mana araba umukobwa aciye ubwenge umuntu azoshobora kugumya secret umuntu atazogenda ariyandagaza hana rero ukagira abo baba bashaka kwicubahiro kibavako aho kantu rero uvuze ko umwana nikabaho kandi nta mushuga dati akenye oya nta mushuga dati jamais naho usanga pastor wanje wo kuri eglise ari shuga dati w'umuntu ntawamenya n'ubuzima bwe buri privé kuko barabinyegeza ubuzima bwabo buri privé barabinyegeza ntabo bavyereka kandi arabinyegeza gushika no ku mugore wiwe ni kuvuga ko rero urumva hari umuntu yambwiye ati hagati y'abagabo baja mu bubare cyane b'imborego n'abagabo banywa ifana ni bande arabashuga dadi cyane gusumba abanywa ifana abanywa ifana abanywa ifana ugasanga n'umukizwa ariko yifitiye agahabara kakana none tubazi nuko twamwe kubavuga amazina gusa nawe ubundi tuba tubazi Kanga kubavuga amazina turabazi babike winumire nuko genera tuma dusena basozera bankeneye kumenya umuvyeyi yofasha umwana wiwe gute kugira ngo ntava aja mwizo ngeso mbi yo mukurikirana gute yo mu affect imeze gute kugira ngo abantu bitwa ko bafise amahera bagomba kutwononera abana bivanye n'inyungu zozo bo babona bihagarara d'abord umuvyeyi icufise umwana wawe ntarinde gusaba ubona ko agikeneye kimuhe uko ni yagikenera hari abana batazi kuguruka no kubavyeyi babo batazi kuguruka bavuga ati papa je burya nkeneye amafaranga bayibona yo kugura maquillage bana ibintu bya makeup birazimbye cyane akaba n'umwana akunda gusa neza kandi ivyo uca wumva umengo nta kamaro bifise kuja kubibwira umuvyeyi ntashobora kugutahura rero niba uri umuvyeyi uvuga ati je umwana wanje ufise inoti muhe atarinze kuyigusaba kuko nutabimuha ejo azohura n'uwundi muntu amubwira ati akabizu gusa nje ndaguha miliyoni azotangura mu akabizu ubukurikira azomu ibindi bintu rero niba uri umuvyeyi ufise inoti ntugumurinde yuko umwana aza kukubwira ngo numva papa nkeneye iki ngo mama nkeneye iki niki muhe umwana sivyo amenye ivyo ko hari ibintu dukeneye tudashobora kubwira abavyeyi hari ibintu ushobora gukena ntashobora kuja kubwira mama nubwo nabanzi ko afise amahera angana gute mvuga ati none birasarisha to urabibona kinoba ndamusesaguje umuvyeyi ko umuvyeyi ubuzi ko afise inshingano nyinshi mu rugo n'ibintu byinshi agufasha bikenewe rero biba bigoye hari udufaranga tumwe ubukeneye hato na hato biba bikeneye kwamo dufise rero mu gihe utadufise ukabona haje uwundi muntu aja kwitaho aza agira iki mu gihe udafise umutima wo kwihangana uremera ukazitora sivyo rero abavyeyi mubaha abana banyu ico bakeneye mutagifise mubigishe kwihangana abo bana bifo kubiga kwihangana hama aba bantu nabo bitwa kwakuze boduha akarorero haba mu kibano haba mu ishengero n'ahandi usanga ariyo baza guhenda abana kugira ngo bashobore kuronka ivyo bo barondera mu bahanura iki nabo
jewe ico nobahanura nuko ivyo bokora vyose sindababujije kubikora kuko bazobikora kandi jewe sinje ngaha ngo nicare ngo kugira ngo mvuge ijambo ngo rice rihindura ubuzima bwabo oya ahubwo je navuga ati wowe ni usanzwe ufise ako kageso ko uja kurondera abandi bagore canke abakobwa canke abana sivyo niba ubikora wibuke ko hari umuntu hariya anye washize mu rugo kandi ujya washize mu rugo ararusha agaciro abo bandi usanga hanze rero wewe niba mwahuye mwese mumeze fresh wowe niwagenda kubikora uze wikingire kugira ntuze kumutera ingwara ntuze kuzana ingwara mu rugo rwawe sivyo kandi ikindi naco niwikingire uze unakinge yuko abimenya ko umugore wawe amaze kubimenya bica bituma haba alerte mu mutwe wiwe ntashobora kuryama ngo asinzire urabibona ntashobora kuryama ngo asinzire ntashobora kuronka amahoro ntashobora kugira ikinyanda ashaka kuguma aja kuraba muri telefone yawe kugira abone umukobwa musigaye muvugana kugira abone uwundi muntu musigaye muvugana donc rwa rugo ntisubira kuryoha basi niba ubikora pfuma ubinyegeza ntabimenye hama wibuke kwikingira voilà niba ubikora niba utabikora nawe ntubikore si iby'iwawe bireke ikibazo bisa nk'icyanyuma uraduhaye intahe y'abagabo bafise ingo bamwe bakora ubuzi butandukanye biyubashe mwajyamana babashuga dada ariko mbagene kumenya ntabwo bufise ko bashobora kukugirira nabi nimumva intahe oya kuko nawe nagiriye nabi jeyo kandi nawe navuze izina wagumije ibanga ahubwo nyene acajugumira ahubwo naha acavuga ati yo baramenye noneho ndagowe nawe wakumenye nawe wumvise izina ryawe kandi iyo twatukuzi uzokuvyinumira twe na Jinera nuko Jinera nikiye kintu cyagikano tuvanga tutavuze ikintu twogena tutavuze nuko mfise indirimbo shasha ngo amasohore yego kandi nabaye inspire cyane ku bashuga daddy yego barakubabaje apana kuvuga ngo barambabaje cyane oyaha hari nibyo bakoze vyiza nakubwiye ko hari n'ibintu no musinkora nkavuga ati ibi nabikuye kurya muntu yaramfashije kino kintu kukigerako niba no musi ndiko ndakora ibintu professional hari umuntu yabinyigishije so rero kandi mu gusohora indirimbo haba abagore mwitegure kandi abagore cyo twogena tutavuze urabe neza yuko umugabo wawe adafise impamvu zo kuko abagabo hari impamvu baba bafise zo guca inyuma abagore babo rero ni mu gihe uriga nawe ukaraba kuko urugo kwa n'umugore rero umugore w'ubwenge rero wowe uraraba ko umugabo wawe adafise impamvu zo kuguca inyuma ni wiga ukabona izo mpamvu bikemure bikure mu nzira yego nuko ndagushimira Jinera merci beaucoup nawe impanuro nizo nyene ukaba uvise iyo ngeso raba ingene yokira nta mugore wa mbere asumba ujya mwubakanye ni uko atamukobwa mwiza asumba mama wawe nuko kuri micro juste galagade from our side Black Machine Black behind the camera mwita umusaza twari kuri Mirador Hotel ayimande ambassade des États-Unis ushobora kugira ama reservation office imanza ukeneye kuza mu Burundi naho nyene kwaruhukira n'ibindi vyinshi cyane ariko nababwira nti urugo ni ikintu gikomeye kuko igihugu kigizwe n'imiryango kwa kundi handi ndabwira ati bye bye cha la vista uraushuro mushulo hushula none